haleluya. Igihe satani atariko arahungabana yabavuga ati iye ntacyo biriko biramara, ntacyo biriko birafasha, ntacyo biriko birantwara. Umugabo igihe uri kuranyaga satani nawe ntareka guhagarara, ntareka kukugwanya kugira ngo agerageze arabe katoguca intege, haleluya. Ariko iyo wanywanye n'uyu mwami, amen, urakomera ukamenya uti ndabona neza ko ari cyo ndiko ndakora mu bwami bwa satani, hari ivyo ndiko ndanyiganyiza. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha, umunsi mwiza uturemeye kugira ngo tunezerererwemwo. Mwami Imana, nje nkuninahaza, nje ngukengurukiranya guhoraho imbabazi zawe n'urukundo rwawe rw'Imana. Nje nkuninahaza kubw'ijambo ryawe Mwami Imana waduhaye, ijambo ryawe riturera, ijambo ryawe ridukomeza, ijambo ryawe rishigikira haleluya ubugingo bwacu kugira ngo bukomere, kuko Mwami Imana ari ryo dukomeza, na mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, ari watwemeza kandi akatwigisha kandi akaturemesha kandi agahorana natwe uko bukeye nuko bwije. Mwami wanje Mana yanje, ndagushimira kandi ndagukunda, uri gitangaza, n'ivyo ukora biratangaje uko bukeye nuko bwije. Rero ndakwihaye wese n'ubu ukomeze kubana nanje n'ukungirira neza, kugira ngo ivyo mvuga byose simvuga ivyo nigeneye, ariko mvuga ivyo mpwemu yaravuze agomba ko mvuga, kugira ngo bishobore gufasha imitima ya benshi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo vy'ukuri uri mu gikorwa c'Imana, nahura n'ibikugerageza ntureka kunezerwa, haleluya. Naho hura n'intambara, ahubwo uhuye nazo umenya vy'ukuri, haleluya, guhagararanye n'Imana, kandi ko umwasi wawe ariko arababazwa n'ivyo uri kurakora, haleluya. Igihe satani atariko arahungabana yabavuga ati iye ntacyo biriko biramara, ntacyo biriko birafasha, ntacyo biriko birantwara. Umugabo igihe uri kuranyaga satani nawe ntareka guhagarara, ntareka kukugwanya kugira ngo agerageze arabe katoguca intege, haleluya. Ariko iyo wanywanye n'uyu mwami, amen, urakomera ukamenya uti ndabona neza ko ari cyo ndiko ndakora mu bwami bwa satani, hari ivyo ndiko ndanyiganyiza, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa, turasoma igice ca 5 duhere ku murongo wa 40 dushikane ku murongo wa 42. Baramwemerera maze bahamagaza intumwa, barazitonagura, barazihanikiriza ngo ntizizokwigishe mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Nuko bava imbere mu ikoraniro ry'abashingantahe, banegerejwe nuko bemerewe guteterezwa ku bw'iryo zina, kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahengeshanya kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ari we Kristo, amen. Murumvise yuko twarabonye ko Gamariyeri yabahanuye, bari badesize ko babica, bari badesize aravuga ati aba bantu twaragerageje uburyo bwose bushoboka, batunaniye kandi bariko baravida amasinagoge yacu. Inyigisho zabo ziriko ziramamara, ziriko ziragira ubushobozi, abantu benshi bariko barahinduka, bariko barabahindukirira. Ati rero nta yindi solution nimwe yindi hari. Ati mwarabonye ko kubihaniza byaranse, kubafunga byaranse, ati none ubu ugikurikira n'igikintu kubica, nukubica kugira ngo duhagarike izi nyigisho. Gamariyeri mwarumvise arababarira ati niya bari vyaduka, ati ntibizoteba, ati ntibizoteba, twarabonye ibyaduka byadukije, ati mwarabonye ko byahagaze, ati ntikivugwa, ati rero naba, ati niya byukuri bidafashe ntaho bizogera. Ati ariko niba bariko bakoreshwa n'Imana, turashobora kwikwegera ingorane tukibaza ngo turiko tugwanya ariko turiko tugwanya Imana. Hanyuma ngo bagira iki? Baramwumvira. Naha dusomye ngo baramwumvira, hanyuma ngo baca bahamagaza za ntumwa, ngo bagira iki?
ngo barabakubita, ngo barabatonagura, ngo barabatonagura. Gutonagura ni ukuvuga yuko umuntu uramukwitangira n'uruhu rukamuvako. Ariko icyabaye ni giki, ngo baranezerwa cyane. Haleluya. Ariko urabona gukubitwa ha mukanezerwa, ngo baranezerwa, banejerejwe nuko bariko bakubitwa bazira izina rya Kristo. Haleluya. Ngo banezerezwa nuko bariko barazira iryo zina. Mbega uyu munsi wewe uhuye n'izi ntambara, by'ukuri wonezererwa iryo zina, wobandanya uryamamaza, wobandanya urishingira intahe, ngo urugeze Kristo ariko arakurondera ko we nanje, ko no mu bihe bikomeye dukwiye kuguma dushingira intahe izina ryiwe. Ntiduhure n'ibihe bibi ngo tuce tumureka. Ega hariho abantu babona bari nko mu ntambara, ukaca usanga barahesheje, cyangwa bumva amajambo avugwa bagahesha bakavuga ati no. Ariko Kristo arashaka ngo tumwamamaze. Haleluya. Twamamaze izina ryiwe no mu bihe bigoye, no mu bihe turiko turavugwa, no mu bihe turiko turatukwa, no mu bihe dushonje, no mu bihe dusuzuguritse, twamamaze izina ryiwe. Haleluya. Tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami buhindura imitima y'abantu. Haleluya. Rero Satani by'ukuri ntacyo yorondera ku muntu atariko aramubangamira. Igihe cyose uri kuravuga ubutumwa bubangamira Satani, buriko buranyaga Satani, ntazoreka kuguhagurukira. Azoca mu nzira iyi, vyasace muri iyi, vyasace muri akuzungurusha, arabaho yokuronka gushika aho wewe wiheba. Mugabo igihe wewe wamaze kunywana na Kristo vy'ukuri, ukamenya ingene Satani akora n'ingene umwami akora, ahubwo igihe ahagurutse niho nawe wambara imbaraga ukavuga ngo aha turahangana, ndabona ko arico ndiko ndakubangamira. Haleluya. Utarabangamira, none utabangamiye umuntu mubanye amahoro yo guhiga kwiki. Mugabo igihe ubanye n'umuntu umubangamira nawe agerageza kwidefanda. Haleluya. Rero na Satani igihe uri kuramunyaga, uri kuravuga ubutumwa buhindura abantu, arakugwanya. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko Kristo yavuze ko no muri izo ntambara atabari kure yacu. Haleluya. No muri ibyo bihe ngo mba ndabegereye cyane, mba ndi kumwe namwe. Haleluya. Izi ntumwa ngo zigira iki? Ziranezerwa kubona zisuzuguwe. Kuko gukubita abanyisirayeli, umugabo w'umunyisirayeli cyari igitutsi gikomeye. Ariko baravuga ati ntaco, dukubita umwami wacu. Aho guceceka ngo babandanya bagira iki? Ngo babandanya bamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngo kandi ngo iminsi yose mu rusengero no mu mihana, urumva ntibakubita urugohe, bajya mu masengero, bajya mu mihana, bagenda bamamaza ubutumwa bwiza, bagenda bavuga amakuru ya Yesu. Haleluya. Ngo abantu nabo bagira iki? Benshi barakizwa, benshi barahinduka. Noneho bikababaza iki? Bikababaza Satani. Haleluya. Kuko bariko banyaga iki? Ubwami bwiwe. Haleluya. Haleluya. ngo kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ari we Kristo. Haleluya. Ababwira tumviriza, umwe twari turindira, umwe basogokuruza bahanura, umwe abavugishwa bahanura, ati niwe babambishije amaboko yabo, uyu munsi niwe yazutse, ni muzima, ari kumwe natwe nkuko yabitubwiye, bakamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngo abantu benshi bagira iki? Abantu benshi barahindukira. Rero nagira ndagutera intege muntu w'Imana. Haraho abantu bakwibaza ko bakavuga ngo none ngo uyu muntu by'ukuri akorera Imana gutera intambara ahura nazo, none wewe ega ubwami bwa Satani burakomeye. Wibuke ko n'ijuru ryabivuze, baravuga ngo isi bonye ibara ko wa mugoma igezemo. Satani yahangaye ingabo z'ijuru bagahangana, akagwana intambara, yo nanigwa kugwanya wewe, yonanirwa kugwanya wewe. Habaye intambara ikomeye, ndetse ngo akorogwa n'ingabo nyinshi z'abamarayika. Ni ukuvuga ko arakomeye, mugabo hari uwamumaze ubushobozi. Haleluya. Kristo umwana w'Imana nzima yamumaze ubushobozi. Rero nawe niwamwubaka kukamwizera, ukamukorera n'umutima umwe, yaravuze ati sindi kure yanyu, ndi kumwe namwe. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati ndi kumwe namwe. Abantu bose
kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma yakoreye Imana mu kuri. Yahuye n'intambara ariko ubudasa nuko izo ntambara zitamutera ubwoba. Haleluya. Kuko aravuga ngo ibi n'umwami wanje yaragwanijwe. Hari uwagwanijwe gusumba Yesu? Hari uwagwanije gusumba Yesu? Ntawahabaye. Kandi nawe yarabivuze ati mumva mwebwe muhagurutse kunkorera nagira ndababwira itangazo. Isi ntiyankunze. Haleluya. Isi ntiyankunze, isi yaranyase. Namwe izobanka kuko ntimurabisi. Haleluya. Namwe izobanka. Ariko munezerwe cyane kwisi banka kuko mwijuru barabakunda. Haleluya. Kuko mwijuru barabishimiye. Imana rero irakwishimiye wowe uri kurayikorera mu kuri no mu mpwemu. Irakwishimiye naho ubona hari bikuzungurutse bitameze neza, ariko ijuru ryo rirakunezererewe. Haleluya. Nawe rero unezerwe uvuge ngo naho bikugerageza ari byinshi. Haleluya. Ariko uri kumwe no kugwanirira kandi uwo nawe nta kimunanira, uwo nawe nta kimutera ubwoba. Haleluya. Haleluya. Uyo nta kimutera ubwoba kandi afise inzira nyinshi zo kugutabara. Haleluya. Haleluya. Afise inzira nyinshi zo kugutabara. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimira muvyeyi mwiza ko wewe udahemuka kwisezerano ryawe. Uteramiye ico wavuze kugira ngo gishitse ku bana bawe. Waravuze neza ko abari kumwe nawe atakintu kimwe gikwiye kubatera ubwoba. Ngo naho muzoca mu nzuzi ngo ntizizobatembana, ngo naho muzoca mu muriro ngo ntimuzosha kubera nzoba ndi kumwe namwe. Ndagushimira mukunzi mwiza ko nubu uri kumwe n'abakwizera. Haleluya. Kuko we ntiwivuguruza ku isezerano ryawe, ntumeze nk'abantu ngo ubeshe canke ngo unanigwe. Rero ndagushimiye nyaguhoraho. Rero wemere ushigikira abana bawe hirya no hino, ubagwanirira intambara bariko baracamo, kuko Satani ndazi neza ko adashobora kunezerererwa uri kwaranyaga ubwami bwiwe. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.